je nk'imbona kazoza yakazoza kanje ku buzima bwanje ndayibona igicapo cayo ivyo rero ni bake babibona kubera beshi baraba ivyo baba barimwo. Mwaramutse, ino ni message ndende ngizendeka kumbe ndayisangize ivuga ngo hello my friend, nizere ko umeze neza, hama piece of advice. Bantu b'Imana, je bintu vya advice burya mufa kwitamo, nta bintu vya advice musemo burya umuntu yashaje ntabagihanurwa. Okay, singo kuvuze ko muvuga nti never ntagihanurwa, ntavyo mfise umpanura. Par ailleurs hari abantu mudakwiye guhanurana kwera utarigera ubona ahantu hari leta ifunctiona. Nta kuntu wohanura ikintu utarigera ubona. Ntiwogenda nko ku mudreva w'indege ngo kana guhanura ingene utwara indege utarigera wicira mu ndege. So sinzi yo piece of advice ko ndayumvirize no gusuzugura ivyo ntarumva ngo wowe watanguye neza ugerageza kwerekana ibitari ko bigenda neza ku kuntu Uburundi urongowe uno munsi kandi yari suje nziza cyane. Bo ivyo wowe uri kurabishima mugahana beshi babigaya, hana beshi bakibigaya batanka ko umuntu avuga bitagenda neza. So iyo ni subjective, ngo watanguye neza, iyo ni subjective. Warabishime très bien, guma komerezaho, utabishimye unguruza urabe ibindi. Ntabwo ushobora kumpa linye editorial, ivyo narabibabwiye ko bidashoboka. I am my own boss. Ariko ndakomeza, hanyuma uravuga uti kuko utabona ko vyinshi bigeze aho bitategerezwa nuwoba afise kwiyumvira no kubona kure. Okay, so far so good, je nuba turi kumvikana nuko nagenda bibona. Ariko rero my friend, okay, unyise my friend, wabaye my friend kuva ryari? Ibi bintu ugize imisi uzana vyo kwataka les personnalités directement, nubwo ari vyiza kweri, ntabwo ari vyiza kweri kwataka les personnalités évidemment. Mwe murafise ikibazo cyane uzoye cya culte de la personnalité, mufise ikibazo cya culte. Niyo navuze we nta advice wompa kuba wamenyera mu Burundi mugenda murasenga mukukumbiza abategetsi. Hani hoho turabahutu ngaho wonye bajejwe ibikorwa, umuhutu ntasengera bagiye gutumwa, uragenda bahagutuma ivyo bashaka byose, kandi umuhutu w'intore ashengera n'ingata. Twe turabahutu biwe les personnalités no b'igihugu. I Burundi personnalité confused na institution. Neva nk'akaroro comme président ni wanoma ma position menshi cyane, ni wafata decision, ni wacimanza etc etc. Donc neva mu bishi abantu barahari, umugore we mu bishi ibintu barimwo, niba uvuga ntuzenda birabe mu bishi ibintu arimwo, reverie mu bishi ibintu barimwo. Abo bantu utabavuze direct muri kuravuga abande, uvuga ikintu kiri abstract. Sindubuki ikintu kuravuga ngo ibyo bitagenda neza, abantu batabikwenza neza. Notabyuze kuri abo bantu bavuga ngo ibintu bigenda nabi, wowe bavuga ngo ni nkuba yakubise abantu, abo bantu bicwa n'inkuba yakubise, abantu bari mu gasho bisanze ku batabimenye, abantu bapfa n'inkuba yakubise, ubutunzi se n'imvura yaguye nabi. No, ce sont des personnalités. Iyo kido da personnalité mwe guvuza kwadora abantu ntayo mperutse. Okay, je maze imyaka 30 mvuye mu Burundi, nta gihugu ndabona bagenda barakukumiza basenga umukuru w'igihugu n'umugore wiwe. So nico tunabwira wowe tunapadore so adone kubera naho urabona leta ifunctiona neza. Les personnalités nakubwiye genda urabe Keir Starmer muri UK, urabe Macron muri France, urabe Biden, Trump, Bush, Barack Obama, bose barabakritika. Ni ibintu mufise vy'iwanyu vyo kumenga abantu bari ku butegetsi n'Imana, mu bindi hose abatwara turabakritika, abatwara turabaza ibibazo. Okay, so wewe uri umuntu nyene gumira ngaho wicecekere usabe baguhe, mugabo umuntu arikasemira nkaje yewe nje kumbwira ngo nakantu muvuge nantu muvuge ko nta numwe ari tabo kuri jewe. Okay, hanyuma nico tunavuye ntavyuzi wewe upfa kuvuga ibintu utazi. En fait la fois passée sinzi ivyo wavuze birimo ngo never ariko aranywa ivyayi. Rimwe ni joke, none naba ntanyu cyayi. Haratuntu ngora kugira tube turaterama, mugabo navuze nduba tacho kiri grave. Eco kintu kuba tayebonye ni poste navuze ati kwanda ni novuga ko sino nabesha na copier coller. Umuntu yavuze ati imagine nk'ubu urumva never nje navuye muri USA na UK, arashitse muhira baca bati ejo tuzokwakira mu ngoro kwa ntare ntiwombaza. Hanyuma ati never njena uwo uraba mu nzu bariko barabwira ati nyarutse nyabusa nyicaye ningoga, hanyuma tugende uje kunyakira mu ngoro. Kumenga biratwengeje. Dude, yo ni sataya utazi iyi art do critique politique, nukugumaho nyene ugumusaba. Nico turabwira wowe ukaba utarava mu Burundi, utaraburengako, ukaba udasoma ibitabo, ukaba televiziyo tuvuza amakuru y'ahandi, uzi juste ko mu Burundi atamuntu avuga kuri Neva, atamuntu avuga kuri Njerina. Ivyo hanze siko bimeze.
ubu naho ngo abagabo biruka inyuma y'umugore umwe very joke donc sinzi ko Jesse kuko nakubwiye Jesse da mu gihugu badora umushefu nko muri North Korea okay kubona abasirikare bashika nka 200 abandi bari muri Tennessee mugambo bashika 70 ingahe hanyuma abanyagihugu muyoro motara baki bari kubeka nyuma y'umugore umwe I'm sorry iyo sere kuri jewe iratwegeje okay weko bugende uziye kwibabaje irabaje afete irabaje kubera uravuga uti aba bantu vyase gutega umvuke muri cyo gihugu afete hari umutagwa kwibaza ibibazo trust me kandi bishika gutega tube abanyagihugu bijije gushika kuri iyo level so when babikushavuza ntuzoje gutonda muri bariya afete niyo intention ngomba mone ko bigenda biri ridicule ni kujya wineye ko mu isoko abantu acha bango ngo mota neza ngo baravuga ati yuhu dore kiranuka c'est ce que je fais man ahubwo yo kakubabaje no shaka ubabare ntuzuraja gukinagira mu biruka inyuma y'abantu nko kumenya nta bintu bifite ukora okay c'est ça l'intention très bien wamenye wewe hanyuma kajavuga ngo nutundi tujambo duteye nkuko ya ngomba kakore ko niyo ndiko ndakora jewe ntabwo je ndiko narondera inzego za politike kuko je ntandukanye n'abantu benshi bariko basemerera ku mbuga haba bakeneye banywanyi haba bakeneye ama views haba bakeneye followers haba bakeneye biti haba bakeneye ngo bahave tuhaje jewe nkeneye kubwiza abanyagihugu n'ivyo bintu muri ko munakora na mafuti ni muco ubwenge murundi cakenga ahubwo yantwaye izina nije yaje ndajagomba kwege waje Personnellement, who do you think you are? You the personnellement kora ivyo wawe ureke ivyo wanye nikore je ndi public ndiko nakora ro public pana wewe mbona yuko uba uriko urata intumbero wari ufise mu misi heze intumbero we nayo wanye ntayuzi intumbero ntayuzi we ntabwo twakoranye ntangura icaro ntabwo twavuganye ntabwo tuganira je intumbero wanje uyimenya gute nayuzi okay ivye mvuga ku bintu vyinshi hagiye mvuga kuri opposition hagiye mvuga ku batwara hagiye mvuga ku burimyi ku mashure kuri immigration nta ntumbero ugomba kumpa je ntumbero wanje linye editorial niyo ntumbero wanje nije ndayiha kandi ashobora kwihindura ejo ashobora gusana ko ndaba kuri Eglise Catholique ku Protestant I don't care icyo mbona nkwiye kutumbereza ko itoshi no ntumbeze itoshi ndi freelancer ni nko mu photographe freelancer aragenda hari yafotora ibintu vy'amabikubuka bikora imisi mikuru hari yabona umutumba gafotora ahabona gomba gutumiza camera lens zibona tumbereza na mubwiriza ngo cishari okay so nuko bimeze aho wazana amasije atari make arimo gufasha abarundi benshi kubona ibitari ko bigenda neza nimba ubona ko ayo mafuta gufasha kubona bitari ko bigenda neza wowe nuko kumbure uri muri abo bagenda barasegerereza jewe no kubwiza ukuri ico nk'iyo izo kazi biruvuze kubona umugore mukuru w'igihugu agenda hanze agakoresha amafaranga y'igihugu n'est-ce pas nuvuze ngo akoresha private jet privé umunyangane ivyo tigese no bikonfirma mugabo jet privé ndazi kwizimvye je mu bantu bakize gusa ahagenda New York ahagenda UK London agahindukira hanyuma ukabona ari mu bindi muri cortege itagira kwingana biyanuje nta bantu ndabibonamo abagore ba president eden navuze ko abagore baba president beshi jewenze aba president beshi benzi we mu muri Chine mu nkaja mu muri ntuzeye muri Russia musanzwe mumenyereye abo bantu je sinzi n'amazina yabo sindigana nabana kuri television mugo kubona umugore wa president afise cortege ngana gutya abantu bariko biruka nyuma yiwe niba utabona ko ivyo bintu atari bibi wewe nuko ufise pansha sino ni muri yo cadre nyene ndiko ndavuga ibitagenda neza tiwa rezo afise sinati ntumbero neza ko wewe kumbutanga ikirana neza cyo udatahura message nagombye gutanga ko nico kirimo abantu mse IQ ntoyi cyane mudashaka kubona saturity umuntu avuze akantu sato subtile mudashaka kuvuga I see reka ndabikudomere ko bijya vyivye ndabona ko biba biteye isoni kumva umukuru w'igihugu avyuka mu gatondo bakogana n'umugore ngo nje kwakira muri office iwanje. Think about it. Urumva bo ikindi kandi ibiya navyo kuri stade nimba ijya cortege yira ukabona ati c'est très bien normal abantu turante tuciye ubwenge cyane turi ku kivi nagize nagahemo kwanza nerekana abantu bariko baratambuka ari benshi bane turi ku kivi kanya nagahemo bajya ntabwo bari ku kivi bajya abantu bavuye ku mirimo yabo sinzi impamvu zize ko bakubitwa n'inkoni sinzi ko bagiye gusegerereza muga kubona abantu muyoro nk'abajya bose batonze ku kintu ushobora kubaza ati mbega iyo certificat yose ni yiki ntayo ushobora kuvuga iyo philanthropy amahera yakuye he ko tuzi ko ba Bill Gates ba Melinda ba Bezos ba Zuckerberg baraniza ama companies ba Rockefellers ba Soros
ko baraniga amakamba nakomeye cyane bakanga amafaranga akaguja philanthropy ayo mahera ntuzayakoresha naya ivyo byose niko ndikubwira ibintu bitagenda neza mu nico kanje niko ndadomako ni gake bamfete mvuga ikintu kuri entertainment jewe kubera ntabwo ndi muri entertainment ntabwo ndi muri showbiz ntabwo ndi mu content creator ndakarabwo ndi mu twagane mu gatondo jewe ndiko ndavuga ibitagenda neza shobora kubikoresha ifoto shobora gukoresha video shobora gukoresha amajambo shobora gukoresha satire shobora gukoresha hypocrisy shobora gukoresha iyindi mvugo y'impinyanyuro yose mugabo before gukomprena ko zijya messages zibiri zose ko ari gukritika iyi charade mwamamo ibujumbura okay rimwe rimwe nkuza kuba ni ibintu by'ibihweba voilà dukomeze dusoma ikindi bavuze n'igiki aho wazana amasuje yes ivyo rero kubganje mbona uba uriko uritesha gaciro aho gufasha guterera ivyiyumviro kugira turabe ko hari ico hinduka bose ivyo kwitesha gaciro ivyo bya n'ibufite ibintu by'agaciro je nta gaciro mfise ndi umuntu akiriritse abaye aha nicaye muri park ico kimwe n'abandi bantu ngaha bari kwasirikira ntabwo ndi premier ministre ntabwo ndi CNN nta gaciro mfise ndiko nditesha hanyuma kandi wowe uriko wevarewa na lenses wawe wafashe amarinete wawe urayambara ucumpa valeur ushatse mugabo reka abantu abari bo bafata badavure ku ma social media ndiko ndabwira abarundi bose ndiko ndabwira wewe tu n'es pas spécial you not special icyo udatahuye baza icyo udashimye komeza ubandanya ikindi kandi mugomba gutahura social media novuga ko ari cyo kimwe no muri restaurant kumbe ndaja kwagura cyane muri restaurant iyo ugiye kuri menu haba hari nk'ibintu bishika 200 kuri ya menu yo muri restaurant ukavuga uti bon jewe singi nyama y'ingurube très bien ntabwo cugwana ngo mbe yakwereka kimuteka ingurube muri kino gijana no uraraba bijye ujya wewe ugatoramo uti jewe nje shaka kurya broccoli n'ibiharagi n'umuceri na Italian pizza ugashira ku isano yawe ukajya ukagenda ntabwo uraba ngo mbega ko muteka n'ibindi ivyo bindi udashaka vyihoze ujye ivyo ushaka ariko hari kinono cyagutse bita food court mu bigo biteye imbere nko muri mall usanga ari ahantu hari ivyo kurya vyinshi ivyo muri Asia ivyo muri India ivyo muri Italy ivyo aba European McDonald's KFC wo kazunguruka ukaraba bijyo ushaka ushima akaba ari vyo urya nabujye ugendera do mu rutoki ku bandi bose banze ngaho ngo mbega we ngo kuri kuragurisha ivyo by'aba Chinese kubera iki wowe ugurisha imikate y'abahindi that's none of your business wowe utagwa ivyo ushaka kurya kajya muri ivyo utabishimye urasohoka ukajya mu yindi restaurant iteka ivyo ushaka niko bimeze so ntuze ngaha kumbwira ku bintu mbona utanatahuye iyo charade yantura aya makado ya n'aya magift n'aya ma charade utanakarikira amahera biko costinga uburundi ni charade je ntashima ni ikintu cerekana abanyagihugu bamfete bafite ubwenge buke munyihangane je ndakubwiza ukuri nta abanyagihugu nabamwe kwisi baciye ubwenge bagenda bari ukanga inyuma y'umuntu ivyo ntibishoboka kumbure abajene iyo haje umuntu w'umu celebrity aba ba Justin Bieber bande barakunze kugenda kumakira kuri aeroport ukabona ko bari excited canke ara ma concert ukabona ko bari excité mugabo aba politiciens ko bara specific civil servant ntabwo usanga abanyagihugu benshi bari ko barabiruka inyuma ganza sabwa ibintu by'ibintazi so niba utarose message nibaze kuyironse zijya video zibiri donc izo comment zibinagize abagabo biri kunyuma ya Neva bajya abantu biri kunyuma y'umugore umwe bajya abantu ni benshi cyane ku kintu kidafite signification nabo yari event ndagenda kumesha ko ari ibihugu abaperezida baho baronka ama prix Nobel nabo prize ni prix iri hejuru cyane ko ironka abantu bake cyane sinzi muri Afrika ndazi ko Wole Soyinka umwanditsi mu Nigeria yaronse ndibaza Nelson Mandela yarayironse prix Nobel de la paix na Desmond Tutu mwonyibutsa niba hari abandi muri Afrika maze kuronka prix Nobel mbwacyo ndashaka kuvuga nuko nka Nelson Mandela nka prix Nobel aba South Africa ntabwo bagiye ngo buzure ikibuga cyo kuri Johannesburg or Tambo ngo bakizibire Barack Obama nayo yarose prix Nobel de la paix ntabwo abanyamerika nico bamenye bavyumva ku maradiyo so donc nico twabwira ivyo bintu vyuko mugenda kugana ka certificat gari printed kuri paper mukagenda murataratamba mwuzuye amabarabara c'est trop ridicule nivyo ndiko ndasemerera kandi wowe ushobora kutabitahuye mugana iyo mvugo nabivuzemo iki naco ijya couple yo kufata bahana hano dushimwe batapingana ku mashoulders ku gihugu ariko bazamiza mu kumukuzimu rappelez-vous ugisubira inyuma bivuga ngo wataka aba personality ureka kubataka gute kandi umuntu avuze amajambo y'ubuhopa woca ja kwataka wayamandikiye utamuzi watakonye na uvugana no yeno uvuze amajambo uvuze n'amahopa ndayinuzeye uyu Gerase agiye akavuga ati mwebwe ni mushe mwabuze assurance mwabuze visa moto reka mushe mukome ushaka mvuge kurinde aho novuze kuri ariko aravuga amajambo
ndavuga ati mugenda murondera ivyo kurya ushaka mvuge kurinde kandi ari neba ariko arabivuga ariko nashaka kuvuga ko aho igihugu kigeze abo bahizi ubavuze ku mazina umwe n'abajene batavuga amazina tukwiye kumenya zazo turadomako bari mu bagitembeje biravugwa par exemple umva nk'ivyo bintu umugore neva yakoreshe kwa vishana mu mafaranga yakoreshe kugira ngo aje New York garuke ku kintu novuga futi umwe ku buri nta kintu cyamumariye kumure kuri we gize ntuze valeur ajoutée mugamwira ikintu kimwe gusa cyafashije mu Burundi ico gitoro amabarabara ibindi n'ibindi nta na kimwe aho gashimwe nta kintu kimwe kafashije niyo association social muvuga sa amafaranga yakore n'amafaranga akora muri ikigaya ca leta okay tuvugisha ukuri yagomba kumbura ko ministère de la santé gaciko ivyo bintu avuga ngo ari karakora mweje vyiyitirira okay hanyuma avuga ko petrol yabuze yene kubera societe yiwe y'umudamu wa Neva ariyo yagombye gufata monopoly hanyuma babuza abandi bantu bashobora kwinjiza kuko mu bitoro bihugu byose amakampani za Shell za Cartex za BP zirinjiza bitoro sans problème urumva hanyuma numvise ngo na gitoro passe kumbere a vérifier ko ngo ari application y'umuhungu wiwe nyene kandi umuhungu we ngo ari gucuruza ibintu by'ibikiyo mu barabo anyway dudu turi kudoma ku bintu bitameze bitari kugenda neza rimwe oya si rimwe hose biba vyakozwe n'abantu ntabwo ari disaster natural disaster noze catastrophe naturelle ntacyo umuntu yoyivuga ko tuvuga kuri abo personalite uri kuratinya uri kurasegereza uri kuvuga ko twokukumbira n'aba hano badufata neza badurira vyose nta muntu abakukumbira end of story mugire umunsi mwiza abantu bose